everybody ndabaramukije mwese abakozi ba Burundi Kingdom TV abakozi ba BK TV ndazi ko muri benshi cyane mudukurikirana mu bice bitandukanye mwamaze kubona yuko namaze guhindura ikibanza hano nicaye the first time shobora kuhicara ni ryambere mushoboye kubibona ucibona yuko rero muri BK TV uyu munsi hagira hake aho dufise no vuga amalabera abiri abari muri team Bantu Boy hamwe na Empire Avenue urazi yuko Bantu vuze Bantu Boy cyumva Big Fizzo cyumva Mugani Dizere canke Better Than Them canke Gikundiro canke Igitutu sinzi uko amazina ni menshi cyane ubuze Satuminaho urumva Bizimana Abubakar Karume canke bita Satupisa tura mabarfe canke Magonde canke CDB amajambo menshi abare turi kunyemubona hano muri BK TV mukanya mubona muri kano kanya nibo tugira tuyage kubijanye nayo malabera abiri mushobore kumva abafana bajya bita abafana iryo bagona bonyene Namba ari Big Fizzo ariko aratwumva canke namba umuntu ari muri Bantu Boy ariko aratwumva umusaba yuko yoguma twumviriza kugira ngo aze kumviriza ibibazo biri muri fanatisme ya Bantu Boy canke ari wo muri Empire Avenue agerageza dukurikirane kuva kunango ushaka kuyihereza kugira ngo aze kumviriza neza ibiyagwa nabo bafana ndakura cyane bro fresh uko fresh isa wewe ugendana n'idirapo ndabona rya Bantu Boy na cyane ajya Bantu Boy iraguhe Bantu Boy oya ntimpembe niko gushobora gutwara idirapo rya urukundo aho rero Fizzo uramukunda ebana birenze urugero cyane harundi turi kumye ngaha wewe murabona yuko yambaye na t-shirt ya Bantu Boy brother mama vipi fresh kabisa uko poa uko fresh wewe mu Bantu Boy akwije ivyango Bantu Boy kabisa akwije ivyango ngo atari copy original abo mpira woguzanga hega bro pia naguze inoti ya 30,000 woguriye he muri Bantu Boy warasuye kurondera 30,000 ibihumbi 30 vy'amarundi uravuga ati jengira ngura umupira wa Bantu Boy jewe nyene kabisa narayarondeye ndagegeza ndapambana ndayaronka ndawugura kabisa nakuramutse bro safi uko fresh safi we ni Empire Avenue none ko mbona utambaye umupira nawe abo naje niteguye waje niteguye urawufisa na umupira nawufise home hajya Empire Avenue korera he Empire Avenue ayikorera Wakozi wa BK TV turiko turayaga n'abafana kugira ngo twumve neza no vuga uko ibintu ntacisha kibazo turaza kukigaruka ko sivyo turaza kukigaruka ko uzi yuko hari umuntu nabajije ndamubaza ati mbega Empire Avenue korera he acambira yuko Empire Avenue ahantu hose uzi yuko hitwa mu Burundi ngo ni muri Empire Avenue Okay reka dutangure neza ikiganiro wewe uri mu Bantu Boy ni Bantu Boy kino gihe uyibona ku rugero rwa Bantu Boy ndayibona ku rugero rwo hejuru yarateye intambwe cyane bivanye ntaho yatanguriye ugerageje kuraba aho yatanguriye n'ubu nyene ahigeze ni Bantu Boy uyibona ndavuga iyo ntambwe yayiteye gute ugeranije kuraba mu myaka yahera kuko Bantu Boy navuga yuko sinovuga mu myaka yahera reka tuje kuri Big Fizzo basi kuko uvuze Bantu Boy imyaka yahera Bantu Boy nta myaka myinshi heze navuga ivutse ariko Big Fizzo no Big Fizzo yatanguye muziki kuva kera Big Fizzo kino gihe umubona ku rugero rwa Big Fizzo ndamubona ku rugero ruri hejuru bivanye nawe hari ivyo maze imisi ubona aho bamaze imisi bamurondera akaja gukina amasinema urabizi kujya gukina amasinema vyerekana yuko ari Big Fizzo ariko arakora gose bamubonamwo impano zitandukanye Big Fizzo umubona ku rugero rwa Fariyazi n'umurinzi mbona ku rugero runini sana runini gose ni muri byatanguye umuziki muri 1998 no Fariyazi atangura umuziki aragendera aja ku ntambwe arajabuka ibihugu araja ku mugabane wa Europe ni muririmbyi atembeye ibihugu byinshi sana Fariyazi ngaha mu Burundi tumufata nka legendary ni muri legend kabisa ni muri legend umuziki w'u Burundi hama Satbi kabisa tumufata nk'umurimvyi w'umurundi mugabo nitwomufata nk'umuri legend wapi kabisa ma brother urumva bariko baravuga bati Big Fizzo no muririmbyi novuga yuko amaze kubaka izina ati ni Big Fizzo ari comme legendary urumva yuko ni izina ridasanzwe benshi bakunda guhaba ba Chancho Amisi ba Christophe Matata urababona aba ba Africa Nova baravuga ati nabarije mwavuze yuko Big Fizzo ari muri legendary baba baswaganye canke bababishe ufatira kukigira uvuge ko bababeshe kuri no fatira uravye Big Fizzo namwe mwana wa kera gusa ndamwe harazi kuririmba gusa uravye Sadbi nyene yaje Sadbi yaje imbere ya Big Fizzo gusa aja yerekana ibikorwa abantu bavuze yuko Big Fizzo ari umuririmbyi novuga atari kinimero ya mbere hano mu Burundi yababeshe uwo muntu atari nimero ya mbere nimero ya mbere kuba nimero ya mbere ni nimero ya mbere
gusa uravye Sadbi ni nimero ya kabiri gusa umuravye ibikorwa vyiwe mu wa mbere. Uvuze ati uwovuga yuko Big Fizzo ari nimero ya mbere ntibabeshe, mugabo umuntu muravuga ati Sadbi uravye ibikorwa vyiwe ni nimero ya mbere. N'abantu batahuriye abantu batahuriye kuko urumenga abantu hayi nimero ya mbere babaye babiri, ariko nimero ya mbere nkeneye yuko uvuga ati jewe wa mbere mbona yuko kuri ico kibanza ca mbere ni naka. Big Fizzo kuba ari wa kera mu muziki ari wa kera abantu benshi bamufata nk'uko ari wa mbere. Yego gusa Sadbi uravye nyene indirimbo ziwe n'abantu nyene bazikunda mu muziki Sadbi aboneka ko ari we wa mbere. Gusa Big Fizzo amugira wa mbere kuba yari we uburambe mu kazi. Ariko rero iyo niyo mentalite jewe niyumvira yuko abarundi boshobora gukura mu mutwe, kuko kuba wa mbere ntibisigura yuko bumaze imyaka myinshi. Kuba wa mbere nibikorwa suko biri, kuko kuba wa mbere umuntu araba ibikorwa ntushobora kuraba uburambe. Hariho uburambe nibikorwa biratandukanye. Jewe ndashobora gukora igikorwa, ndashobora kuba ndi ngaha muri BKTV nkaba ndahamaze igihe kinini, ugasanga narakoze kandi bigashimwa, ariko hakaca haza undi muntu afise novuga izindi tala ziri hejuru ziwanje, ugasanga ariko arakora birushirije uko nahora nkora. Je nshobora kwita ngo ni wa mbere kuko nivyo mba ndahamaze igihe kinini, ariko haba hari undi muntu amaze igihe kinini. Aho umuntu ntabaswaganye cyangwa bavuze ukuri, aho uvuze uko aho kabisa ububeshi. Kuko kugura tuvuye yuko ari wa mbere, ko ari wa mbere mbe nikiye gitumye ari wa mbere. Ibikorwa ko tutabibona nasigura ibikorwa byotuma iyo mugira wa mbere tubibona. Ariko ufatira kukibwira uvuga ko Big Fizzo ari wa mbere, kugira mfatire ko Fariaz ari wa mbere ni muririmbyi afise label birazwi. Empire ariko nayo Empire Avenue ni label. Oya Empire Avenue si label, ni management. Yego kabisa. Itandukaniro riri hagati ya management na label ni ya? Itandukaniro riri hagati ya management na label bo management iraba muri label, ariko label nishobora kuba muri management ntibikunda. Label ni iba yipanze ibirimo byose, sivyo? Ibirimo studio, ibisa abaririmbyi bakorera aho nyene, aba producteur rande, aba director, byose ibi byifitiye. Muga management ni nkuko nawe woshobora kuba management wuyu ukamuha impanuro ukamumanaginga mu vyumviro. Uti rero Big Fizzo kubera ko muri Empire Avenue muri kwa Sadbi ata studio iriyo, iyo ni management ntabwo ari label. Ego me ntabwo ari label kabisa. Nasikia brother, ni ukweli ama ni uongo? Aho fatiye kuri ivyo kweli Sadbi iyo ni management. Okay, bakunzi wa BKTV, jewe nkeneye yuko dushobora kuyaga neza n'aba brother bashoboye kuza hano muri BKTV. Haraherutse kuvuga amajambo y'ivyerekeranye na uyu Double J hamwe na Kiriku baheruka kuva muri Bantu Boy. Ikintu ushobora kubona Bantu Boy ishobora guhomba kuba Double J na Kiriku baravuyeyo n'inshaka. Bantu Boy nta kintu na kimwe ishobora guhomba. Yego. Kubera iki toshobora kugihomba? Ntaco bari bamaze bajya bapeti muri Bantu Boy. Muri Bantu Boy reka ndaguha karorero. Iyo ishure umwana avuye mu ishure umwigisha canke iryo shure ribandanya kwigisha rikongera ritanga ubumenyi ku bandi banyeshure. Agere ni Kiriku na Double J bari kwishuri. Hajya bari kwishuri. Bariko bariga. Yego. Ariko jibe ikintu nkunda kuvuga ku bafana kubera iki Kiriku na Double J bakiri muri Bantu Boy mwabafana mukamuga ati bajya bapeti bararenze bariko barakora. Ariko ubu kubera iki muca muhindura mukavuga yuko bari kwishuri. Nubu tuzobandanya tubafasha kuko ubumenyi bafise babukuye iwacu. Ariko ni Double J yarasanzwe akora ibintu kandi bigashimwa, yarace mu management menshi. Double J uko bwawe ntawe wari uzi, nta video nimwe yari bwigera akora. Okay, reka mbaze uyu muntu uze uyu mu brother. Wewe warumvise inkuru yicerekeranye na Double J na Kiriku bavuye muri Bantu Boy? Waravyumvise? Wibaza yuko bavuye kubera iki? Baravyo kuguma bakorera Big Fizzo. Ababona ni vy'uburofa. Kubera bari bahanye amakontra. Yego. Kontra zari zaheze. Abavuga ati kanatwe twikorere vy'iwacu. Je ndabye muri Bantu Boy abapeti bari bashoboye bari bajya nyine. Ubu nta muntu mbona najya yoza baruta. Yego. Na Big Fizzo hajya n'ubwasi. Na Big Fizzo uravye bajya abapeti tarabafise. Ni kubera atarabarambe. Bajya baramunwa ku muntu. Wowe ugerageje kuraba ngaha muri Buja Fever muri 257 uravuga yuko atabandi baririmbyi Big Fizzo yoshobora kuronka boja muri kijya kibanza cyabajya abana.
oya wapi wowe rero Double J waramwemera sana jewe muri Bad Boy Apeti nemera ari kiri kuna Double J kuri gandirimbo abandi baririmbye kweri no kwishinga yarakoze amateka yarakoze amateka hajye rero Bantu Boy igiye kuba ubwasi Jesse Morandi baririmbye bafise waruta bajya hari uwitwa Musamariya baheruka kuzana Musamariya ugana ikibamba nikibamba reka ndakubaze gatoya muri Prince conférence de presse Prince conference yabaye yo gutegura nani festival de l'indépendance ni Big Fizzo baramubaza bati none kubera iki kiri kuna Double J mutabatumiye ngo baze muri festival ni Big Fizzo yavuze ati Double J yarabrotse manager Edith Kimanstein ati kiri kunawe ni kiri twumvise yuko yamaze kuduga ruguru iwabo ati n'umuziki kandi yarawuhevye wibaza yuko kuba Big Fizzo twumvise umengo yarababajwe kumbure no kuba Double J yarabrotse management wibaza yuko bizokonona iki nta kintu na kimwe bizonona nta kintu na kimwe bizonona kweli yego kabisa ariko baravuga yuko ijya concert ijya nani festival de l'indépendance yeruka kuba urazi ko hariho iyabereye kuri jardin public niyabereye kuri place de l'indépendance baravuze yuko kuri jardin public Big Fizzo yahombye abo bantu bariko baravuga uko kabisa nukubesha nukubesha jewe niyo nari wowe niyo wari kuri jardin public wavuye sanga navuyeyo isaha 6 z'ijoro niho concert yahera ariko none aje masana marika rasoroka yerekana yuko concert yahombye waza kava he umviriza ukuntu byari bimeze hariho VIP na place simple place VIP bari chez 10000 zari zuzuye abari bari chez 3000 auri mukuri ga bro je ndi mukuri VIP zari zuzuye abari bari chez place simple bari bakeni cyari kirenga rero umuntu umwe wa VIP yarimwo abantu batatu ba place simple nico gituma ntusigura ko yahombye hama turagenda kuri place de l'indépendance ho abantu bari bahari bwa runyanyazi kabisa naho nyene niho nari nahishikiye none abantu bariko kuko mu bantu ba public harimo n'abamenyesha makuru ngize mbisi mbona bakora ku maradi atandukanye n'abandi baririmbye novuga bibicocoro bari mu mahanga baravuga bati Big Fizzo kuri jardin public yarabuza abantu muri ziya concert kuko jardin public umenga habaye concert zibiri kuri place de l'indépendance habaye imwe baravuze yuko kuri place de l'indépendance ariho yaronse abantu ariko kuri jardin ebana iriko amatope biga Fariyazi ntubona arabamenyesha makuru nivyo yamababarira ahubwo mwe bamwe ariko murakwiye kwihanura ko Fariyazi abamenyesha makuru bamwe ntibamwereye ariko ibintu bigaragara birabonekana umuntu avuze ati ikintu cyarahombye none wowe nimba ukora umenyesha makuru mwanka wowe ukora gute ucu ushaka guponda kugira umushire hasi uraza ahantu ufatiye iki kintu jewe ryari nari muri taxi kuko ubu naramaze guterje nta bisi ngifata bayama maze gukorera BKTV nta bisi ngifata jewe ndafata taxi mu gihe nyene umuduga wanje uba wamaze gukwama mfata taxi kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza nari nafashe taxi rero umushoferi tugenda turayaga ivyerekeranye no vuga niyo festival arambira ati jewe niyo nari icagiye kuba nuko Big Fizzo kuri jardin public yagiye ku munsi wa mbere yagiye kuja kuri scène sahindwi z'ijoro acaja kuri scène abantu bose kuko mu ntango bavuze ati mu masaha yo mu ntango byaragaragara yuko igitaramo nyene abantu bava baza uwo mushoferi uwo mudereva w'iyo taxi uwo taximan yambwiye ati concert yarahombye zari intebe zigaragara mba nariko ndabimaza tugenda turablaga tugenda turayaga ati intebe zari zigaragara Big Fizzo yaje kuririmba isahindwi z'ijoro ata muntu no kuvuga ata nabantu nka 20 washobora guharura arabeshe kabisa Big Fizzo yuriye kuri stage isaha 6 z'ijoro ntibajeje kuri stage abantu bariyo kabisa VIP kuri jardin public ku munsi wa mbere hari vendredi abantu bariyo VIP zari zuzuye place simple niho hatari abantu hari abantu nyene bake nticari kirenga ariko VIP zari zuzuye tuce dufata umuntu umwe wa VIP yarimwo abantu batatu ba place simple kuko sinovuga ko twahombye ntabwo yahombye Fariyazi kabisa ego reka dufate basi katahombye sivyo reka dufate katahombye ariko gusigura yuko place simple yarimwo abantu bake ivyo bibaza yuko bifise siguriya ivyo twibaza ko bifise siguriya deja uharuri zirya concert zabaye hariko harabizindi izindi uravye ari amashuri yari yateguye amakonsere ya makermesi ya ari navyo byatumye ari amakermesi akora amakonsere
y'amahera make bica bituma babandi bifite amahera make bagenda hariya ariko twebwe Prince VIP yaruzuye twaruzuye sawa reka ico cha concert tugihebe nitwaguma turaza kukigaruka ko nta kibazo brother umuntu avuze yuko Satubisa turamabafre ari umuririmbyi ariko araja hejuru kurundi rwego abandi nabo bakavuga bati Big Fizzo niwe ari hejuru kubwawe kugira ngo nshobore kumenya nshobore kuza gutandukira ku kabazo ngira ndakubaze kubwawe muri abo bantu babiri ninde abari mukuri umuntu abari mukuri nawe cyuvyumva umuntu abari mukuru ni Satbi kuko ndamukunda kuko mukunda ariko rengire amagarire kuri ahantu twe twaje hajye muri BKTV sinshaka yuko tuzana fanatisme cyane nshaka yuko tuza kuja mukuri kugira ngo nabadukurikirana bumve yuko nyene turiko turaja mukuri Satbi kuvuga yuko ari wa mbere hano muri Buja Flavor canke Big Fizzo ari wa mbere hano muri Buja Flavor reka amagarire kuri Satbi mpagarikire kuri Satbi uyavuze ati Satbi nta label afise management afise management abandi nabo bakavuga bati Big Fizzo afise label iri fizi Bantu Boy Studio sivyo hariho n'andi ma fashion menga tandukanye numvise bacuruza impuzu zitandukanye za Bantu Boy Tokyo Business Center hajya hepfo yo kuri Kotebwe nivyo yo kwa Sioni nako yo kwa Sioni abantu rero bakavuga bati ni Big Fizzo ari namba moko number 1 hano muri Buja Flavor abantu nkabo babwira iki abantu nkabo bavuga Big Fizzo ngo niwe number 1 urumva sino vyemera je ndumuyimpa ariko je nshaka tuvugana ukuri ico bita la réalité ubona yuko ivyo bufana tumaze tubishire pembeni kandi mumbabarire tumaze tubishire pembeni tuje mukuri ugiye mukuri vie la réalité wowe ubibona gute ngiye mukuri uravye Big Fizzo kubera ari umurambe mu kazi yego ugacura abana Sabi muri legend uravye Big Fizzo abantu benshi kuruta abasabi benshi n'aba Big Fizzo abantu benshi nabazeho urumva nabaze nyene abavye benshi baravye bakunda Big Fizzo suravye Sabi abajene nka twebwe twe tumufana ni Satbi rero yamaze kwifatira abajene Big Fizzo ni muri bajya abantu nyene babakukuruke kubera wa kera nyene reka tuje ku ma hit song ubaza yuko hit song Big Fizzo uvuga heruka gusohora indirimbo ya hit song Fariaz heruka gusohora ayingoma yitwa kunywa bia kabisa iragiteza imbeje kabisa kunywa bia iragitembeje million face hit song ni hit song kabisa we umedite ingoma muzehe n'umuntu akundanye n'ibintu vy'Imana muzehe wanje papa wanje iyo ngoma igisohoka narayivugije inshuro zishika 10 muzenje amona arayitambye kabisa cyaravuga ati bwa muri Fariaz muzehe bye wanje ambyara yego kabisa yarayitambye yumvise million face acharamba ati umuririmbyi usi Fizzo wa kera cyaravuga ati kabisa ni Fariaz yaramuryoheye sana hit song Satbi nawe hit song ariko gusohora niya Satbi hit song aruka gusohora muri no miss je ntawe no menya kabisa we baza nk'umufanzi wiwe ariko none uvuze ivy'ubufanzi je nkeneye ko tuyaga ivy'ubufanzi tumanze tuvyibagire tuyage ibibonekana nkeneye mbwire hit song Satbi ariko gusohora nabona ati ntayihari irahari voilà jewe hit song iheruka gusohoka ya Satbi ni indirimbo bari kumwe na Ngabo Medai Jobel Medi yonyene ijya kandi ngaba Bantu Boy yarabajugumije sana ijya oya ntabwo yadukanze oya no kwishingana upfa nawe yari ntuzi yuko ari yaciye yifata sirafurira niyo yacifurira kandi tugarutse kuvyerekeye cya giteramo hajya hanu Fariaz yakoreye ijya show Jardin Public niyo bahashira Satbi nabajya abantu ntibari kuboneka kuko hajya hanu hari kure ico ni kintu ca mbere kandi show ya Bantu Boy kuba habonetse abantu benshi ba VIP Bantu Boy show ya ibirimwo abantu ba boss keshi kabisa imwe abantu ba boss umuntu yemera afise amahera kuko nta muntu wosanga atamahera afise yoje hariya kabisa haje abantu bifise naje kugira ndayije mirya show ni show zibiri zare zintwaye inoti ya 35000 zantwaye 35000 wende uvura umufana wa bien 35000 ura hajya place simple yaranga place simple yari 3000 hama
5000 na 10000 hariho we show zose warazitavye show nitavye show zibiri ya Dimanche niyo ntitavye kubera nari narushe wagiye kuzo kuri Jardin gusa Jardin Public narayitavye na Avenue de l'Indépendance narayitavye kuri Place de l'Indépendance Place de l'Indépendance narayitavye kuri Jardin wagiyeho rimwe ushigana no kuri Place de l'Indépendance kabisa abavuga yuko Satubi satura amabafre ata hit song ariko arasohora nivyo canke sivyo ico kiravye ico nico gusa Sadbi umuravye Sadbi ariko arabitegurira uravye ya ndirimbo yeruka gusohoka yanani Penturo n'umugore wiwe irya ndirimbo yayisohoye kubera irya tuvuge irya niga yego agomvye kubera coming soon aya azoza kaze ni nka wenyene azoza arekura wenyene azoza furira uravye kuri irya ndirimbo ya Medi n'urya na Sadbi irya ndirimbo yarabaye hit gose n'Uburundi bwose no mu Rwanda mu Rwanda no kwitamamura barayitamba abantu bavuze yuko Medi ngabo Medar atigeza postinga Satubi canke irya ndirimbo atigeza yiposta wibaza yuko vyavuye kuki ico kweco naco nomenya gusa irya ndirimbo Sadbi nabeshe Sadbi gusa yaramubwira nuko ayishireko Medi yamubwira arindira hari ibintu vyavuzwe bakunzi ba BKTV biravuga ati Satubi na Medi barakuranye indirimbo bon vraiment ntawobesha ni hit song yaraba hit song ivyo murumva yuko n'abafana ba Bantu Boy bayivuze ariko benshi baravuga bati ni Meda ugiye canke Medi atigeze agira post y'irya ndirimbo ati benshi bakavuga bati none ntibitahuritse baravuga bati mbere na clip video hajya video ntirasohoka baravuga ati impamvu video itasohotse nuko Medi yasavye amahera menshi Satubi arayabura amahera ngo yuko iyo clip video oya amahera Sadbi niyo yabura akanota arujuje akanota arafise aheruka no kuronka 100 million ivyo nivyo vy'umunanira 100 million yazironse he Sadbi nyene ko yabana mwemera no ga mu Burundi naho cuyobona nyene aziga noti bamuhaye fizo ko atamurondeye izihawe nande izo 100 million nk'uruganda rugejeje ibintu vy'inzoga nyene mu Burundi niko gwamuhaye izo ntuze ariko hari abantu bavuze bati nta sanamu nimye ndazi ivyuma kuvuga ni irya shirahamwe gitwa Crown Royal aho yagize novuga na press conference baratumira abamenyesha makuru abanditse n'abamenyesha makuru kugira ngo bashobore kwerekana yuko Satubi bagiye kwa brand ambassador wo muri Crown Royal sivyo kwiragira rero amajambo menshi yavuze yuko Satubi yasinyiye imiliyoni 500 aho yasinye contrat menga ikiye kingana gute imyaka 5 sivyo nukuvuga kira ku mwaka azoronka imiliyoni 100 urumva ariko benshi bakavuga bati ivyo bintu muri press conference kuko je twarazi n'abamenyesha makuru bariyo ko twe muri BKTV twari mu kandi kazi ntitwashoboye gushikayo abamenyesha makuru bariyo bavuze bati mu majambo yose yavuzwe nta jambo ryuka ayo mahera zotangwa ryigeze rivugwa nene mwe wabikuye he ivyo vyarabaye public ariko benshi bavuga ko atari vyo naco reka tuvyihoze reka tuje kunuze kuri double album ya Big Fizzo hari benshi bavuga iyo double album kwabaye gutumwanya ntayizoshika barihenze kabisa barihenze gose double album zizoshika ahantu kure n'ubu zarashitse mu bandi baza Legendary Desideratus nta numwe atazizi kabisa indirimbo zirimo kubera iki zitamenyekana indirimbo ziramenyekanye zirazwi kabisa nkene umbwire mu ndirimbo ziri muri uretse kuko muri double album hari indirimbo zari zaramaze gusohoka yashoboye gushiramo ndiba turazizi nk'izi za you n'izindi zose razi uretse zijya ndirimbo zari zimaze kumenyekana nkene umbwire indirimbo yabaye nshasha sivyo abantu batari bwumve ufatiye nko kuri ziza nk'iyimana yise gutegabasha hari indirimbo y'Imana yise Mola sivyo hari izi ndirimbo za Lamba izi ndirimbo za udakoze nakaje sivyo za ndahari ni Good Health ijya ndahari nikisa udakora good ya hari benshi bavuga bati muri izo ndirimbo shasha nta ndirimbo nimwe yigeze iba hit song aho yobabesha iya mbere yonyene ni kunywa bia iyo yirimwo isi hit song no izindi nazo urazizi nazo yuko ziri hit song yego ariko benshi bavuga bati uravye agisohora za Konzi sivyo
agisohora za konzi n'izindi ndirimbo nyinshi zabaye hit baravuga bati kuri iyi double album alipiga swata. Nta swata yakubise. Ingoma kunywa bia n'ingoma yariye hit sana. Yaravumye gose nta mwata yizi. Nta mwata yizi kweli. No hanze barayimenye hanze barayizi kweli. Okay. Nshaka ushobore kumbwira. Umugire label zibiri. Lebo zibiri. Za mbere ubona ziri kwisonga hano mu Burundi. Lebo zibiri ngaha zibiri. Ziri kwisonga ngaha mu Burundi. Lebo zibiri. Hariho Master Music na Bantu Boy. Master Music kabisa ni lebo ndisi. Empire ntirimo. Empire ni management ntabwo ari lebo. Ntabwo ari label. None satubika kuna kuvuga ngo ni label. Kujya vuga ni lebo. Kujya novuga ko ari kwitera amashugwe. Kwitera amashugwe kweli. Ni nkuko umuntu yafise Probox akavuga ati jewe ndi mu bafise imiduka. Aja mu giti gisha bafise imiduka. N'ufise V8 aja mu giti gisha bafise imiduka. N'ufise Actros aja mu giti gisha bafise imiduka. Ariko nzose ntizingana. Zose ntizingana. Nivyo hari abantu benshi bakunda kuvuga bati Big Fizzo yaraserukiye Burundi bakavuga bati impamvu tuvuga yuko Big Fizzo ari namamoko hano muri Buja Flavor nuko Big Fizzo yagiye mu Faransa sivyo yagiye mu Butaliyano yaje busaraje Burayi ariko benshi baravuga bati aho hose mbega yagenda ajanywe no muziki aho hose Fariaz yagenda ajanywe no muziki no gutembera ku visita kurahura ubumenyi ariko benshi baravuga bati Big Fizzo agiye muri kuko Big Fizzo mu Faransa yari afise umugore sivyo mu Butaliyano kenshi yagenda ajanye na Stan siko biri ama concert nyamwe arigeze mu concert Big Fizzo yakoze mu Butaliyano cyangwa mu Faransa mu Faransa nta concert yakoze dufatire mu Faransa yaragiye kuvisita bisanzwe mu Butaliyano yaragiye kuvisita mbwira rero ahantu mu mahanga Big Fizzo yagize igiteramo ahantu mu mahanga Fariaz yagize igiteramo ku mugabane wa Buraya muri Belgique yaragize igiteramo muri Belgique yararimbiye abantu yaragize igiteramo na USA genda narahabonye muri leta z'ubumwe za Amerika yego aragira concert hari concert je nabonye yakoreye USA wayibonye no kuri Fibiriho ubushake wandike urayibona yego Big Fizzo nyene ari muri USA Big Fariaz yego urumva reba abandi bari kuvuga yuko Big Fizzo yajanye no vuga n'ibintu nyene vyo muri famille baraswaganye baraswaganye urya agiye abajanywe na twishi cyane kiri imbere n'umuziki brother abantu baravuga bati satura amabafre ti ntarajabuka intuzenye ntarajabuka Osea ati satura amabafre none bamwita kingi gute atarajabuka na Osea Sadura avye kucereka inyico unarajabuka Osea gusa Osea kweri ivyo nivyo gusa aha muri Afrika aratembeye ahantu amaze gushikana umuziki zamara kugenda akajabuka Osea amafaranga arayafise wese ati buramwemera ku kanoti arafise inoti kabisa ariko abantu baravuga bati kubera iki none uwo bita king wa Buja Flavor ariwe satura amabafre menshi bakunda kuvuga ati kubera iki adashobora kuja mu mahanga akore ibiteramo bitandukanye mu mahanga serukira igihugu urumva niyo shobora kugenda hariya atafise n'umuntu nyene amutwara nyene muri ivyo none uko kubura ama connection mu mahanga kubura ama connection hirya no hino kugira ngo akarere kaguke ntumva yuko bamwitira izina ritari ryo uya ni kingi ku bantu nyene basanzwe bamuzaye muri Afrika mu Burundi wo ni kingi mu Burundi muri Afrika ntawe uzi Satubi oya muga Fariaz uravye umuntu yuguruye shani mu Rwanda akugurura shani ko muvyibagira muvyirengagiza harya yarahakuye izina cyagihe yuguruye shani imyabira mu Rwanda ayizi nawe waruvuze muri Afrika yereka aravuga ati muri Afrika ati baramuzi nta gihugu na kimwe cyo muri Afrika ndibaza arajyamo Burundi Rwanda yaragiyeyo Tanzania yaragiyeyo Kenya yaragiyeyo sinzi ko na Sudani barashitseyo Sadbi wapi ntabwo yashitseyo Fizzo nawe muri Afrika
Fizo muri Afrika yaragiye mu bihugu byinshi. Fizo yarashitse Nigeria. Nigeria yarashitseyo kabisa. Hariho ni picha nigeze kubona yicaranye ari ku meza imwe na Wizkid bari batonze umurongo. Amerika aranywera. Wizkid niho yarari kabisa. Okay, reka tuje kuvyashikirijwe na Miss Erica. Ni Miss Erica abamukurikirana kuri IG canke Instagram mwabonye amajambo yashikirije avuga yuko muko murazi ko Miss Erica yamaze gutangaza yuko yavuye muri Empire Avenue. Ari ubu afise umugabo w'umuzungu kandi amyishimira cyane ugerageje kuraba ama post atandukanye. Ni Miss Erica yavuze ati jewe Satbi naragiye muri label yabo bo itarebo naragiye muri label yabo ya Empire Avenue ati ni Satbi jewe banyatsa amahera baransaba amahera yayisi yavuze amahera mu $, sinzi kali $5000 cyangwa $2000 arashobora kuyatanga muri Empire Avenue ati bijya bikorwa byose mubona byasohoka muri Empire Avenue byasohoka ku izina ry'iwanje byasohoka ku mahera yiwanje atari ko nagiye kubabazwa n'ukuntu bashi batangura kumfata nabi kandi amafaranga bakoresha karayanje nibaza yuko nk'ivyo bifashe ku muziki w'u Burundi ivyo ku muziki w'u Burundi ndavye kabisa ivyo si vyiza gose ni nk'ubuesco mu muziki ndundi kabisa iyo nkuru woyivuga kiki iyo nkuru canke Satbi baramubesheye nivyo bindi bavuga bati umuntu umaze kumufasha cyangwa umaze kumuteza imbere akacava mukaca mutandukana shitangura kuvuga nabi nisho vyumva hajya yaravye muri Empire muri Empire baramufashije kandi gose ego hajya yapfuye kubona avuyeyo razi umuntu nyene agiye muramwara abagenzi umuvanye ego agenda arakwara razi none umbwire Miss Erica arasha amahera bajya arasha amahera Satbi ni kuvuga yaraswaganye kuko ugerageje kuraba muvyo yavuze ati Satbi na Can't Be vraiment reka tubafate nk'abantu vraiment ni nk'ababandi umva wowe yafate nko kumenga baramuzurumye amahera n'ubeshi none wibaza yuko ari kicatumye ntuzenye Miss Erica ava muri Empire Avenue muri Empire kuko Empire Avenue yarimwe aba Best Life Music irabamwe Miss Erica nujya Bentira sanzwe arimo na ni Bernice musanzwe muzi abo bose bari muri Empire Avenue na Clementine Kevi sivyo Clementine Kevi menga niwe yatanguye kuva mu gambe hacasubira Best Life habuye Best Life Music hacasubira Miss Erica ubu hasigayeyo Bentulo Bernice na Satbi n'abantu batatu wibaza yuko ivyo byose byavuye kuki ku kintu cyavuye kuri ico uravye bajya bagiye ego kucerekeye ko bagiye ubu kwifuza kugaruka baravyifuza gusa n'ivyo ukunda ego ko Satbu akanota aragafise amafaranga arujuje ariko hari abantu bavuga bati nk'iyi Best Life Music ikiri muri Empire yarakora ibikorwa bikaba hit atari kuko ni Best Life yaciye izimangana Best Life Music twabamenye bataraja muri Empire twabamenye batarashika muri Empire ariko bamaze gushika muri Empire hari cyagabanutse kuri bo bamaze gushika cyaje igabana cyaje kiduka cyaragabanutse Empire Avenue ntacyo yafashije Best Life Music kuko yayikoreye video ni clip zingahe yayikoreye collabo zingahe impuza makungu ubwo ati yayifashije nta kintu nakimwe yigeze ahubwo itayifasha yarayikoroye kabisa ukuntu Best Life twari tuyizi iyiguma kujya nyene ntiyinjire muri Empire ngo imanagingwe yari gutera imbere gose kurusha kabisa yego niko bibona nawe je niko ndabibona kabisa okay reka tuje kuri ubwa mbere batanguvuga ngo ni 1 million views mu nyuma iziraba 2 millions views zaramaze kuba imiliyoni zibiza ama views kuri ya ndirimbo yande urayibuka kujya ndirimbo ya Ngabo Medai Jobel beautiful ari kumwe na Satbi Satomaba sawa aha niho shaka reko dufatira umaze kuvuga yuko Satbi batabikorwa no vuga bihambaye ari karakora ukaca mumva yuko amaze hari muri imvyo muri arakwiza izo views miliyoni zibiri de views iriti na da queen yakwije 1 views yakwije 1 million views mugabo ntarakwiza 2 ntarakwiza zibiri kabisa ntabwo arazi kwiza sawa nkenere ko tuvugana ukuri ni Satbi ariko yamaze kuzikwiza none uvuze yuko Satbi amaze gutera imbere iteka igihugu kuko urumva hari ibintu bavuga bati abaririmbyi b'abanyamahanga nk'aba mwita ba Davido canke abaririmbyi bakomakomeye canke abanyaburaya ba Chris Brown ati kugira ngo aguhe collab aramanza kuja kuri account yawe akaraba ama views afise ni Satbi bavuga yuko we yamaze gutera intambwe
Sadbi gutera intambwe kuba yarakwije 1 million views ni zibiri 2 million views yego eske yayakwije ari kumwe nandi yakwije kubera collabo yayakwije kuwe ari we wenyene ku ngoma yiwiwe ico nico kibazo dufise ariko ziri kuri account yandi ziri account ya YouTube ya Sadbi sawa none Fizo we kubera iki adashobora gukora izo collabo kugira nawe shikirizo views Farious Big ariko ateza umuziki ndundi awushira hejuru sivyo kandi akari nyuma karahinda kabisa yego wowe uvuze ngo akari inyuma karahinda gukwiza imiliyoni 2 z'amavyuzi hano mu gihugu cy'u Burundi ni indoto z'abantu benshi hano muri Buja Flavor bari bafise indoto ati nijyari umuririmbyi w'umurundi azokwiza ayo mavyuzi ukacuvuga yuko rero ngo shaka yuko basha ibintu za fanatisme tumaze turabe la realite ukuri kukwiza imiliyoni 2 z'amavyuzi iki kintu ntuna yuko ari teka ku gihugu kukwiza miliyoni 2 z'amavyuzi oya ni ibintu bisanzwe yego ko indirimbo kubgayo kugira ubone ko yabaye hit ufatira kuki indirimbo kugira ibe hit indirimbo iba hit bivanye novuga n'ukuntu abantu bayakiriye ukuntu yinjiye mu mitima y'abantu yego hanyuma no kuri YouTube imaze indirimbo imaze kuronka ama views menshi ikaronka views nyinshi none wovuga yuko ari abantu benshi baba bayiravye babeshe none uvuga ko Sadbi yagize boost ni boost nyene kuko deja ibintu by'ama views ntituze turabiraba kugiye kuraba ngaha kw'isi kuri YouTube ikintu gifise ama views ushaka gusanga ari imbebiri kirakina n'intuze n'inkunde canka kayabo nivyo bifise ama views menshi none ku kayabo canka iyo nkunde ko bisumbya ama views Sadbi bimusumbya hit akayabo n'inkunde birusha ama views Sadbi biramusumbya ama views uzoje ko nawe urara ariko reka tuvugane neza bro wowe kubgaho ibi bari ko ravuga bivuga kiki kuri byo ariko kuko Sadbi bavuga yuko yateye iteka igihugu mu kukwiza zijya miliyoni 2 z'amavyuzi ariko abandi bakavuga bati biga ntaco bimaze mu gihugu cyacu cy'u Burundi uravye nk'ubu ibi najije kuvuga ngo ni nko kubona akayabo ni biba biriko birakina Fizo na uravye Big Fizo ara amafyuzi yiwe wene naranegereza ajya yego urumva wene rero yamukiniye ko ni nk'umwana tuvuge uravye Sadbi ifyuzi ziwe ni za Fizo Sadbi ni wari imbere Sadbi na Big Fizo nabamubwiye nk'ivyo ushobora kubabwira umuntu akubwiye nk'uko wacu mwishura gute ndakwishura deja nga mu Burundi uravye population y'abantu bari nga mu Burundi ni bake bakoresha ikintu cyitwa cha social media abantu bagikoresha ni bake ugiye kuraba nga mu Burundi ama megasa nayazimbutse ni Facebook WhatsApp n'abantu bake bagura YouTube none ubwo buhinga Big Fizo ntuzanye Sadbi yakoreshe kugira ngo ayo ma views ayashike ko kubera iki Fizo atashobora kubukoresha ubwo buhinga Sadbi yakoresheje Fizo ntashaka kubukoresha kuko ubwo ni nk'ubusuma ushaka gusanga na YouTube bivaye n'ubusuma akoresha itanamuhemba yego uvuga yuko ivyo ari vya bindi novuga by'akayigo mufitiye Empire yobabeshe ibiki akayigo mufitiye Empire novuga vya bintu bivuga ngo ni fanatisme kuko ndazi izo miliyoni 2 zikwiza Fizo ntiwo buri kuravuga uko izo miliyoni 2 izo miliyoni uvuga ati Fizo ni namba moko Fizo ni number 1 oya nawe nyene azikwijije bidashe mu mategeko novugisha ukuri ariko je naguma ndakubaza urazi indirimbo yitwa ntayuzi urazi hit Fizo none raba views Fizo naco gituma nakubwira yuko twebwe ikintu cy'amavyuzi nitukikiraba twe turaba indirimbo ingene yakiriwe n'abanyagihugu ariko ijya ndirimbo bibaza yuko yafashije iki abanyagihugu ijya ndirimbo icyo yabafashije indirimbo irimo ubutumwa irakuruhura yararuhura ndiko ndaja kuri message amajambo uvuze ngo hari n'ibindi bintu byinshi nyine bavuga ngo simbira ko ngirane ubwo butumwa bufasha iki abanyagihugu ubwo butumwa harimwe amajambo y'urukundo yego ashobore kugira icahanuye abanyagihugu yego impanuro zirimo wumvise ni nkiza impanuro zirimo zibahanurira gukundana niko ubibona jewe kuno ndabibona kwera irya ngoma
ingoma yaye ngoma kabisa ijya ngoma yarabaye hit song yaravumye gose yaravumye gose mbo turavye abaririmbyi b'abanyamahanga indirimbo basohora naho twoja mu gihugu cyacu cya Tanzania ni indirimbo zirimo amajambo y'ibiterasoni kandi ugasanga turiko turayatamba ngaha nyene turiko turayatamba none yani twe natwe abarundi biwacu bagiye ati basohoye indirimbo ntitwoyibanira umuziki ugezeho ni umuziki wa generation niwo uvuga ati gusohora indirimbo rero y'ibiterasoni nta ngorane zihari ni umuziki wa generation kuko n'abanyamahanga ku isi turiko turaba isi igeze ukuntu umuziki wo ku isi uriko urakogwa kabisa niwo muziki uri hit song none umuntu avuze wiki ivyo bishobora gutuma akaranga k'igihugu cacu kuko bajya namba babikora n'akaranga k'igihugu cabo reka twe turaba la culture burundaise akaranga k'igihugu cacu ubona yuko bishobora kuzofasha iki biga turiko turabi maze kurimba ibintu ngo simbirako ngo sinzi ko wabonye n'isanamu yayo bibaza yuko biza gufasha iki mu karanga k'igihugu cacu je narayibonye n'amasanamu barashatse kuyibanira barashatse kuyabanira kabisa ariko baciye barabireka baravyihojeje ndiko ndaraba ico kuri kiteye igihugu ciwacu ijya ngoma ntaco yica oya kabisa none deja ni kangahe worengana muri town ukabona umuntu yambaye akajipo kagira ngaha si ibintu tubona ni ibintu tuguma tubona mu bantu nta bishasha birimo ko n'ibintu bibonekamo n'abantu deja ukuntu bambara ana twoje ha town twogera tutabonye abantu bambaye ujipo bugera ama mini jipe bambaye utuntu dufuka ha n'umugongo wose uboneka deja ho abo n'abariko barica karanga k'igihugu nibafatire ku muziki sawa reka tuvugane kucerekeranye n'intuze hariho ama media tour Satubi yagize muri Tanzania nivyo hariho na visite Big Fizzo yagize muri Tanzania nkeneye tugire nuance itandukaniro riri hagati y'ayo ma visite abiri kubwawe wabonye ari rya itandukaniro riri hagati y'ayo ma visite abiri hagati ya Big Fizzo na Satubi rirahari ni rinini itandukaniro rihari Fariyazi wewe yarajanywe n'akazi ubundi we yasa n'ujanywe no kwifotoza Fariyazi murabiza akazi yaragakoze ariko abantu baravuze bati ni Big Fizzo nawe nyene yatweretse amafoto gusa tabikoga turabona Fariyazi yarakoze n'ibikorwa abonye n'ivyaha uretse zirya foto deja ibikorwa nubwo bitarasohoka warabonye akamoto kavyo akamoto naka million face yes million face hari igikorwa yari karakora icyerekeye n'amasanamu y'isenema isenema kandi nawe urabizi yuko basoranye na Juma Jux sawa itandukaniro ubona ni rya hagati ya zirya media tour Satubi yagiyemo muri Tanzania hamwe n'irya visite ya Big Fizzo cyangwa kajya kazi yari yagiye mu gihugu cya Tanzania itandukano nini sana nini gose yarakoze collabo z'abaririmbyi yaragiye gukina filme kandi deja u video twaguma tububona Fariyazi bikorwa yarimwe itandukaniro n'iryo kabisa yakoze collabo kandi atarime kandi atarizi ariko izo collabo ziri ko tutazibona izo collabo turazirindiriye ariko haheze igihe kitari gitera amaze kuva muri Tanzania abantu baravuga bati yatweretse amafoto gusa ni Natasha Labamba igihe hagiye yagiye mu Buganda cyangwa muri Kenya muri Zambia yavuye yakoze indirimbo none bijya sivyo byerekana yuko umuntu abagiye ku kazi deja hariho guhangira ku muntu hariho umuntu ubunyene aguze umuhwi yoca urya awuriraho nyene hagacaho n'uwundi awutahana akawushikana muhira kamanza gafungura akawurenzako hagacaho n'uwundi awurya haheze iminsi ibiri urumva ntibanganye nimba wowe yaragiye Natasha gakora video muri Zambia akora collabo acashika cayisohora muri Band Boys ko dukora siyo strategy si kwikora oya igikorwa baramanza bakakirindira ntibapfa kurekura oya kabisa bro abantu baravuze yuko Satubi mu biganiro yagize mu gihugu cya Tanzania muri Wasafi TV hari ibibazo byamunaniye kwishura ati bigaragara yuko kumbure agaswahili gashobora kuba karamuvanze kuntu Satubi yakuzaye n'umuswahili ivyo vyo munaniye yakuzaye no mu Islam igiswahili cyo munaniye ariko abamenyesha makuru kumubaza bati tukeneye yuko utugirira no vuga presentation akazayi presenta ku ndirimbo Kacugere indirimbo tuzi yuko atari yibi ahubwo nawe nyene yabaye featuring n'undi muririmbyi bakoranye iyo ndirimbo wibaza yuko ivyo bifise insiguri yahe benshi bacu bavuga bati none kubera iki wipresenta ku ndirimbo atari yiwawe kandi nawe usanzwe ufise indirimbo ziwawe mu bisanzwe bya ndirimbo Kacugere
bene gacugere burya Boy Musafi ni bya Boy Musafi ni gacugere niyo nyene mu gacerere voilà mu gacerere ya rya mu gacerere uravye Sadbi nk'ingene yaririmbye cura abantu urya Sadbi niwe yatumye n'abantu nyene nijya ndirimo niwe yayitumye iba hit niwe yayiryoheye nico gituma ngira cya presenter mu gihugu ca Tanzania ariko rasanga bafite indirimbo ziwiwe za no love za feel love zaba hit izo zarabaye hit gusa si kuvuga ngo yazi kengeye niwe umuririmbyi ikimujemo nyene araririmba. Yes, bakunzi ba BKTV, bakunzi ba Burundi Kingdom TV, tuzogerageza kubazanira abandi bafans, kuzana abandi bafans, hari abandi novuga beba bashushe biteye ubwoba tuzosubira kuzana hano muri BKTV, dushobore kuyaga ibintu byinshi bijanye novuga no muziki w'u Burundi, tuyage kuvyerekeranye n'aya malabera biri canke kubijanye no muziki w'u Burundi aho rikuragana. Ni vyiza yuko abaririmbyi basanzwe bakora muri Buja Fever muri 257 baza baramenya novuga ijya abafana bagana aha muragaje kumviriza ivyiyumviro bitandukanye vy'abana bariya, mwumvise ama ide yabo urumva novuga bon vyiza babona canke bibi babona byose bashoboye kubishikiriza. Twebwe nico tuguma dukora, tuguma tubazanira abantu nk'aba kugira ngo mushobore kumva iryo bagona. Namburi muri Bantu Boy canke Empire Avenue ugerageze wumvire ati mbega bayivuga kwiki. Ndagushimire cyane. Yego cyane nanjye ndagushimiye kubona wampaye aka kanya kugira ngo mbashe kwikora mu gahogo kwivuye ku mutima kwivuye ku mutima kugira ngo mbashe kuyagira uwo nkunda. Ubandanye uramba muri Bantu Boy. Yego cyane. Iryo drapo hajya muhira urarimanika canke iryo ndarimanika mu iyo nsanzwe ndi muhira ariko iyo ngiye gutembera ngendana naryo. Ugendana naryo? Yuri kuratembera ngendana naryo? Ngendana naryo. Gira werekana ishuri. Yego kabisa. Ndagushimire cyane bro. Yes bro, uragize neza kabisa. Ndagushimiye kabisa kuba wampaye aka kanya nkavuga ikiri ku mutima ku murimvyi wanje nkunda. Ndashimiye Kingdom TV kabisa, mwagize neza kweli. Merci beaucoup. Ndagushimira nawe. Naje ndagushimiye. Empire Avenue. Satu byaje we muramaze kubonana? Sadbi yarazano nga mu state tubana abana. Murabana? Nkubu wohura na Satu bikintu umenye mumbwira nisha. Kino mubwira. Turashoboye urakaze. Uramubwira nyene uri king. Bana nasanzwe ari king. Asanzwe ari king wa Buja Fever. Wohura na Satu ubu nyene, uhuye na Satu pejya kwibarabara. Ijambo mumbwira ninjya. Nuhura na Sadbi ubu nyene ijambo no mubwira. Numubwira ati Sadbi uri muririmbyi umuziki ndundi. Muga ntabwo numubwira ngo uri king. Oya. Amadefu ubona kuri we naya. Amadefu mbona kuri Sadbi. Sadbi deja kabisa defu ndamubona ko nuko yiyambije. Yaragize nabi gose kwiyambiza. Yaragize nabi sana, yarihinduye urukoba. Yaragize. Ariko abantu baravuga atajya n'amafaranga. Oya kabisa ajya amafaranga. Kuki yaza kugira amahera yari kwisiga amavuta azimvye. Amavuta azimvye ayahe nayo. Hari amavuta yo kwiyambiza azimvye agwa 200,000. Ukatire yaramunaniye kugura. Nuko yamunaniye yaramunaniye kabisa kuko iyo aba yafise niyo yari kugura kandi ndazi ko ayazi. Yes, bakunzi ba BKTV reka nabashimire cyane mwese mwari ko muradukwirikirana, mwari kunyina formidable tonable admirable considérable muri Burundi Kingdom TV muri BKTV. Ndazi ko amaze kugira subscribe, uragira commentaire ati iganiro kimeze kunuku kugira partage re nyinshi kugira ngo benshi bashobora kubibona. Tuguma tubazanira bishasha, turabakunda cyane. Hasta la vista.